nta na bumwe yaba umugara arane nagiye sanga bariko bakoze ibijumba inyama ndatura arane nagiye nasanga bariko bakoze ibitoku bwa bigori nawe ntanja nimwe ndarya ngo ingaruke ijo ni kintu cyambere na mbere shima Imana ibindi hari ibintu bitwa ngo ni sosenge ngo ishishe nawe uzukituma ngaho ndiko ndarya ngoma mbandanya bikuva akaba ari umwete wawe gakire uri nk'umugabo ya arenga ibigo mugabo bigahera ubese ko kurenga ibigo sunzira nziza abantu barakunda ibintu ukina ukabikora abo bikoze abantu bakabonamwe banaka bo dukina ibintu bibaho muri comedy ni sawa kusakira mono agenda kivyake nawe turabona twoshira imbere ngo adushigikire canke ngo atugire ngo atuyobore nibaza ivyo ko bizogira bari nyuma yacu. Inshuti namwe bakunze b'ikinyamakuru cyacu cyanyu Isanamu Media Isanamu TV mudukurike muce ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose dushisha inkuru kaze mu higaniro exclusive interview aho dufise umutumire suwundi ni muri bamwe bita abakomediens bamwe batwenza abantu bamwe batuma umunsi urangira neza ni Mutima comédien turabaye ikaze kuri Isanamu Mahoro mugenzi ego amakuru y'imihisi ni meza ego abantu benshi Mutima baramuzi no umuntu azwe cyane so kwidondora ibintu byinshi hari cyo abantu bo bamwihenda ko kumbure bo batazi kuri Mutima ego murakoze mugenzi hariho benshi bakunda kuba bariko baravuga ati banyihendako benshi baravuga ati ujya Mutima ntiyize kubera yuko akunda kuvuga igifaransa ukutariko cyaka vuga icyongereza ukutariko abandi bakavuga ati ujya Mutipe yarasaze abandi bakavuga ngo ndo mupararangane rero ivyo birabakeshi abandi bambonye bagasha bagomba kugura uburobe bunini ngo n'inyama nyinshi ngo nge bibaza ngo njya cyane abandi bambonye kuko umuzanira umuceri ngo ukwiye abandi bibaza ngo njya cyane rero ivyo birabakeshi urugendo rw'akazi muri comedy ni inzira ishashe cyanke iri mamaho urugendo rwo bagwagenze gute ko ntabugeze ku bino munsi sha sinovuga ngo uko rwagenze kuko sindashika kandi umwanya uracariho uretse ko ari ibikorwa bitoroshe ni ibikorwa bitoroshe cyane birasaba kwitanga birasaba gukora cyane birasaba no kugira umutima wihangana kuko ingabire yo kwihangana hamwe itoba iya mbere mu buzima canke mu muntu yo kwiyanka rero nukuri ni birasaba kwihangana cyane no kugira umutima urindira kuko ntibisohoka biza ego nikiye kintu nyamukuru ubona cyo bacaragushoboje kugera ku ntambwe ugeze kuno munsi ikintu nyamukuru cyo bacarashoboje gushika ku ntambwe ngezeko ni Imana kubera ko umuntu arategura ariko Imana nishitse umugambi hama no kudacika intege navuze ko ntarashika mugabo ku rugezo ndiko harimwo ukudacika intege burya umutima urindira uzoha ikibanza ca mbere mu buzima bwawe kandi iyo ubuzima bufatiye ku vy'abantu bavuze canke ivy'amaso yatwereka canke ivyo amatwi yumva tuba twari kwiyanka twari kwihebura ariko wa mutima urindira twahaye ikibanza ca mbere mu buzima nivyo bituma uyu munsi tugihagaze usanga gusenga ndasenga cyane hari umuntu yebara kubereye icitegerezo muri kariyeri yawe oya kuba umuzo wanje wa comedy si ibintu napanze narafyinye aho uri mawe abajura batangura kundondera ngo ngura umukomedi bambwira ngo uri umukomedi te ndabaza rero bigenda gutubwira ngo umuntu abo umukomedi barabinsigurira ati rero ngerageze cabira n'ubu ndacagwa umva byavuye mu gufyina bigenda mbwa mu nyuma ndabona ati harimo amahera reka ndabigira ubuzima gushika no munsi n'ubuzima nakazi iyo uri kuri tere neza na neza ku kazi nirihe banga ukoresha kugira ibintu bigende neza okay ibanga nkoresha nugutegura ivyo ngiye gukora amenya ati ni video zitanu imiza kugenda ukunda ikinana nabana akabigenda uko ibisigaye Imana niza guhezagira yego kuvutangura umwuga n'ubuhe bwoko bw'ibikino abonye abarundi bakunda
ubwoko bw'ibikino abantu barakunda ibikino ukina ubigisha ugakina uri nk'umugabo arenga ibigo mugabo bigahera ubese ko kurenga ibigo sinzira nziza. Abantu barakunda ibintu ukina ukabikora abubikoze abantu bakabonamwo banaka dukina ibintu bibaho tukambara indi shusho kugira ngo dutange message abantu bayibone. Rero nikindi bakunda iyo ukinurya mukino uri kurotora ubucima barabikurikirana kuko birabaha apeti kuraba umuntu ari karagira byaruko usanzwe warabonye yuko abarundi bakunda kurya. Oya ni abarundi bobo barabikunda cyane kuko kurya biraryoshe hano unavyumviye ucu uryohewe bica bihura n'uri mu bon appetit nawe. Yego oya indya ndazirya vraiment ndazishishura muta ngana bwoko bw'indya bwakunaniye nta bumwe yaba umugara arane nagiye sanga bariko bakoze ibijumbi inyama ndatura arane nagiye nasanga bariko bakoze ibitoku bwa bigori nawe nanja nimwe ndajya ngo ingaruke ejo rigiru ca mbere na mbere shima Imana ibindi hari ibintu bitwa ngo ni sosime ngo ishishe nawe uzukituma ngaho ndiko ndajya ngoma mbandanya bikuva akaba ari umwete wawe ibiraya ku mutima bigori bamemega mwakunyu eraga ugapiripiri kambari kuduserere tujya turugudutoretore cyaro mbihajya ibikino byo gutwenza birashobora kubamwo ubutumwa bushikira abanyagihugu mu kibano neza cyane kuko abantu bose nka bose barakunda komedi ziwanje kandi mu mihana myinshi baragenda kuzifatisha mu studio kuko zirigisha kandi zigatwenga. Ugaragaje kuraba urungano rwawe muri komedi yego hamwe n'abariko bararukuba harakabanga wo bibira kariyo ni kumva yuko ivyo bariko barakora niyo bikore ngo binezereze cyane ngo bubaka amazina nibabikore kugira ngo babikore nk'akazi hama kabahembe kuko muri komedi harimo amahera ariko mbega uyikora gute abuno munsi bariko bategura amakomedi usanga ayo makomedi bariko bakora ari amakomedi usanga ari amakomedi ari n'ibishego ngo kugira ngo abantu babamenye ega abantu bakumenye mu bintu bitagira ineza bitagira indero ntaho ushika ubu biroroshe no kuba umukomediye urunganwe rw'ubu ego mwewe byari bigoye byari bigoye kuko icyo gihe hari amaradiyo cyane je nagiye kuvuma kumenyekana kubera rezo sosio kuko rezo sosio yoroshe ukora akantu gashira kuri stati mu magroupe bagaca banahana urenganye batatu bavuga ngewe wundi yavuga by'abantu uno munsi biroroshe mugabo ikintu uzi yuko bitoroshemwo kumenyekana biroroshe ariko kuronka amahera biciye muri ingabire navyo biragoye. N'icyo kintu rero wishimira muri komedi ubona kumbure haraba barabaye citekerezo kuri wewe ubona mu myaka umaze muri komedi ukuri mu myaka maze muri komedi ndashima Imana ko sigaye fungura utuntu ushaka kandi ndashima Imana kubona naragize umuryango nkaba naragize mariage mu mahera avuye muri komedi hama nkaba afise umugore n'abana inzu ndiha mpanze ava muri komedi niyiriha umwana aho yiga ndamurihira bivuye muri komedi ndabyishimira rero kubona narateye intambwe naho ntarashika. Igihe kimwe ndibuka harigeze kuvuga yuko utiteze gutungwa na komedi ahubwo wizeye kuzotungwa n'ibizova muri komedi kuva ko imvugo yarabaye impamo cyane kuko murazi ko natanguye nkina komedi n'ubu ndacayikina mu nyuma ndagira society si ya kanovera mu byo ndonka hariho ibiriko birama amahera ariko byaje kubera nabaye umukomedi kuko mu mpera y'ikintu hashobora kuva intango y'ikindi sero n'ukuntu ukoresheje umusaruro sinigeze nizigira yuko urugendo rwanje rwa komedi ruzoba rurerure kuko nari nzi yuko hazogera igihe ntibabikunde canegekanya gutegura ejo gutegura passion
uyu munsi abaririmbyi baraboneka yuko bakora ibiteramo bagahamagaramwe bari n'umunsi abakomedi barategura ibiteramo bagahamagaramwe abaririmbyi kera wasanga abaririmbyi batumira abakomedi ni intambwe muri komedi y'u Burundi baba barateye bimeze gute bibona ni intambwe cyane kuko baba babona ati reka dufashanye na bene wacu baririmba umuziki dukine komedi abantu baterame bikwiye kuko ntituba dukeneye public ya komedi gusa tuba dukeneye public ni y'umuziki komsa twese dutera imbere turabona mu baririmbyi barafise ibintu bita amashyirahamwe amamikare de musiciens amakoperative mu nkino zo kwinonora z'imipira barafise ibyo bita amafederation mbe mu bakomedi byifashe gute muri komedi ni sawa kusakira muno agenda kivyake nawe turabona twoshira imbere ngo adushigikire canke ngo atugire ngo atuyobore nibaza ivyo ko bizogira bari nyuma yacu nta mutima ntashobora gufata ingati dufondishira hamwe natwe dufume dufashanya hagize ubugwaye canke uzo banyizeye kandi natwe ntawe turizera tubona twoshira nawe uratanguza initiative ntawo ico ciyumvira nta banyizeye kandi natwe ntawe twizeye tubaza ko bizokora bazoza kandi uno munsi umukomedi ahitinze abenshi biki gihe bamara imyaka 2 ubwo mu bakomedi bakera urabona ko ari umaze nka Kenza je namaze nka wita kandi uracari ngwana izina mutima ndarigwana bafata bagobotora ngobotora dusatura nanongera negeza imbere abantu basara ngo gura ngo tsimya abanyakaba mikoro bayanyaka abandi batigita aba batuma mutima bakaza n'ubundi ibyo byose tukagwana niba munavuze yuko bisaba yuko kwisi nta kintu na kimwe gihari ushikutora bisaba gupambana mu gasaterana mu bakomedi nta mabifu mugiranira oya cyo kimwe no mu baririmbi turi bake kandi twese turaba boss gasore no mu boss iri devose no mu boss nijeje nyene ngira ngo ntaraboneka aje ngira ngo bazoma kigingi nagahebuye no mu boss bose n'ababoss mutima barakunze kuvuga ibintu vya droit d'auteur muri komedi ho bimeze gute nkabo barazanye ibintu byitwa sawa aba DJ barabukoresha hari inyungu wabironse ko canke uzavuburana umunsi umwe inyungu iriho sinzoburana kuko siniteze kubigumamwe uriteze kuzana utore turi dushasha nyene dushasha turiho ndiko ndategura vuba ndatangura gukora ko nitubura rega n'ingabire ingabire rero ntibigutwara ingufu nyinshi uyu munsi mutima ntari karaboneka ari kumwe na team mutima bara bari mu ndundi niye mpamvu narabasize ti bandanya mukora cengiye kubandanya ibindi Nego umuntu wamweretse abasiga yuko mureka kijana kugira ngo nawe yiyubake ku rugezo rwiwe bamubonye ntibagume bavuga ngo gwe wawo ndakinana na mutima nashatse tube detache ti umamu kuri ndundi TV mubandanye musati cengiye kubaka ibindi bisata kameme ni vyiza ko umuntu akura kandi nta usaza hamiriza nafashe ingingo yo kubareka bakore batera imbere nanje ntanguze ikindi gisata kuko mission nari ifise kuri bana narayikwica mu ncama ko raramuye narabaramuye baragushimira cyane bo batazi yo bapfa mutima abatari baki barakoze nk'umunyakaranga abanyakaranga babazwi yuko baba bazi kirundi bagisigatura neza bashobora no kurema cyangwa gucura irindi jambo wibaza ko ijambo comedy turishize mu kirundi ryo kwitwa guto cyangwa abakomedi nibaza ko abantu bagira utugenegene oya mu ijambo rimwe mu ijambo rudende nko tuvuze ati umuririmbyi araririmba umukomedie mu kirundi umukomedie mu kirundi umuntu atwenza abantu yego mu ijambo rimwe oya iryo ntaryo nzi vraiment ntaryo nafashe kwiyumvira ahubwo we rivuge we urishaka ugerageje nk'umurundi wibaza ibyo singerageza mutama iyo nisigura amajambo umutwenzi cyane oya wewe rivuge we uribona kuko wariteguye cyane nateguye aravuze gatwenza mu mitego aravuze gatwenza shengero ibyo sindabizi gumba gusa wewe menye ibyo mutima nyimba atari banga nibihe bikorwa wimirije gukora muri Romisi ndabibabwire mu bizibira bavyitege ibikorwa ni kwa kundi nyene
ni byiza ko umuntu abaze kumenya ko yafite umwuga wo gutwenza abantu. Ni byiza kubana yako murabona turashigikiwe. Ariko nari narabwiye Defense mu misi heze ni byiza ko dutegura conference baye Defense babikoze kuva kera bigisha ugaruka ariko rabikora babitumbereze neza. Kuko ntushobora kumva umwana w'imyaka 6 avurumuka kuri mikro avuga ibisego. Kandi tuko turavyara abana. Kandi bibizotuka abantu bakuze baye Defense. Rero ico nibaza ko twakivugana nabo tuzokora conference tukidentifye ku bakomedi bariko barakura tubereke nyene bo hinombero umwuga wa komedi. Yego. Nubuhe butumwa kumbore boha abari mu gisata cy'imyidagaduro muri rusangi abakomedi n'abandi bose? Nibashiremo inguvu ntibabikore nko kwiryohera kuko birimwe amahera. Abajeje kwamamaza bamamaze ni sawa. Abagwiza tunga babishiremo amahera nabo bibaduza imbere none superbat. Irikira hakaza abantu benshi imiduga sango byose ko barabaha. Kwamsa n'igikorwa cyiza birerekana yuko bituma batanebwa. Bituma batanega babona ati kiri karose imodoka rega naje nkinye komedi cyane noronka imashuwa. Nivyo. Nta n'amahiganwa ya komedi tubona byo biva kuki? Amaki? Amahiganwa ya komedi akunze kuba. Nkungu tubona amahiganwa y'abaririmba. Bahiganwe gutega sha bose ko bigira abashefu. Niyo ngorane. Ndi bose bigira abashefu. Mutima reka tubashimire cyane. Nane ndabashimiye. Nubuhe butumwa uha abakunzi b'Isanamu Media? Nukubashimira ukuntu mukurikirana ikiganiro Isanamu Media. Ni byiza ko duterana intege kandi tugashigikiranira kuko burya iyo nakateye imbere numugisha wubatse ku ruhande ntatoguha. Uyu munsi umuntu arosa amahera harabarara bamenetse umutwe umengo watoye muri wabo umengo ntaco wakoze. Rero umugambi wa mbere nuko twashikikiranira abapeti abantu bose ko turaruka dukundane tukikiranira icyo ufashe gifashe tera imbere. Kumbure ni kimwe mu bintu wabonye mu myaka umaze cy'intamba myabonye muri entertainment cyo kudashigikirana. No kukugwanya uteye imbere no kugucinyiza no kukwankira bakababwira ngo muze mu muhiki bakaguha ikindi. Ingorane abagabo barasavye. Mutima reka tubashimire cyane. Nanje Mutama barugana udutwengeje basi n'akantu gatonya. Nakongera Mutama nakongera nifite ibibazo mu buzima. Urakoze cyane. Bakunzi b'Isanamu Media ngani ikiganiro kirangiriye mwumvise Mutima ro comedie uko yashoboye gutera imbere ibanga yakoresheje n'ibindi mubisanga muri kino kiganiro. Mwibuke kugira subscribe na like na comment na share kiganiro gikomeze gishikire abari mu gisata cy'imyidagaduro ahariho hose gishobora kubashikira. Murakoze cyane.